Murakaza neza kuri Parfum Nzeyimana Media nk'ibisanzwe cake makuru cama kibashikiriza ibintu bishasha, ibintu bigezweho, ibintu bituma mwiyungura ubumenyi, bigatuma mumenya byinshi mutari muzi. Ukaba uri mushasha kuri no video nukora subscribe, kora share, comment usangize ibi abagenzi banyu. Uyu munsi tugiye kuganira ku kintu kijanye n'ibipimo bimwe bikorerwa abantu imbere yuko bubaka canke se bari bakwiye kumenya mu gihe basanzwe bubakana, na cane biba byiza iyo bimenye hakiri kare ukiri na muto kugira bishobore kuba byo gukingira kubera hari aho uba utaronse amahirwe yo gushobora kubimenya. Musanzwe abantu kenshi iyo bagiye kubakana hari ibipimo byinshi bakorerwa, kenshi ntibakorerwa ibitandukanye nko mu madini hari aho basaba ati ni muduhe igipimo cy'uko umuntu adafise imbanyi canke se umugere wa sida, bakaraba nk'ibyo gusa kumva zuko abantu babishimaniye basanzwe bakundanye, nta muntu ahanini aba babuza kubana, ni nyuma yaho yuko naho babuza kubana bo biyo basanzwe bariyumvikanye bashobora kubana badaciye n'imbere yawe. Niyo mpamvu akenshi basaba ibyo bipimo bibiri byoroheranije, ariko wowe ku neza yawe cyangwa se ku neza yanyu namwe murashobora gukoresha n'iki gipimo kugira gishobore kubafasha. Iki gipimo rero abenshi barakunda kukigiriramo ingorane, bagasanga baramaze kugwa mu mazi cyangwa se ntibatahura ibyo barimwo kumva zuko batabimenye, ariko ugerageje kumviriza iyi video kuva ku ntango kugera ihere ushobora gutahura iki kintu ukakimenyesha n'abandi kugira mushobore kwikingira hakiri kare. Akenshi hariho abantu bashika mu rugo ugasanga umubyeyi aratwara imbanyi ziguma zivayo zikurikirana ntizihagarare, ntibamenye icyo byavuye ko ego ibishobora kuva gutera izo ngorane ni nyinshi, ariko uyu munsi tubabwira kimwe muri ivyo. Sinzi ko wari ukizi, ariko ushobora kuba utari ukizi ugashobora kwikingira hakiri kare. Hariho ikosa rimwe abantu bakunda gukora akenshi bivanye n'ubuzima baba barimwo, nuko bataba bafise abagabo na cane nk'inkumi, ugasanga irakuyeyo imbanyi idasanzwe azi n'umugwi w'amaraso wiwe arimwo, muri ico gihe bikamutera ingorane nyinshi. Umunsi rero tuvuga kuri groupage sanguin hérésis, ni igipimo gipimwa kugira barabe amaraso umuntu arimwo. Amaraso y'umuntu ashobora kuva ku basanzwe bamuvyara, mama wiwe cyangwa se papa wiwe, bivanye n'ukuntu babura amaraso, gutyo abo bibarutse nabo bagasanga bafise uwundi mugwi w'amaraso basanzwe bafise. Mu bisanzwe rero tuvuga kuri groupage sanguin hérésis, ahanini turahagarara kuri aka kantu ka hérésis, umuntu aba afise hérésis positif na hérésis négatif. Bishatse kuvuga yuko umuntu aba afise hérésis négatif ku maraso yiwe nta hérésis iba isanzwe iriho, ariko umuntu afise hérésis positif ku maraso yiwe hariho hérésis positif. Bisigura yuko umuntu afise hérésis négative mu bisanzwe kwa muganga ntashobora kuronka amaraso y'umuntu aba asanzwe afise hérésis positif, kuko ayo maraso ntaba ahuye. Mu gihe batera umuntu hashobora guca haba izindi ngorane zishobora gushira akaga mu muntu mu gihe adaciye akurikiranwa bikiri hafi. Rero twashatse kuvuga kuri iki kintu cyane ati gute hariho abantu bishika mu buzima babayemwo, aracari umunyeshuri, acari muto, ntafise ugomba mucire mu rugo, kumva zuko rero yatwaye imbanyi atari yifuza canke se adashaka kuyironka muri uwo mwanya, bitavuga ati reka nkuremwo imbanyi, naho bitaba byemewe n'amategeko hari aho usanga bikorwa, gutyo ugasanga muri ico gihe arakoze ico kintu cyo gukuramo imbanyi. Ati rero ka kantu ka hérésis gashobora gukora gute ku buzima bw'umuntu? Iyo ukoze ivyo bintu usanzwe ufise hérésis négative, sito umukobwa ugacuja kubana n'umuntu w'umugabo, ukisanga ntiwakoresheje bya bipimo ngo umenye ese mbanye n'umugabo afise hérésis positive canke se négative, mugaca mubana wewe utazi hérésis yiwawe, ushobora guhura na ngorane yo kumukuramwo imbanyi. Ati zivamo byagenze gute? Umubiri w'umuntu dusanzwe tuzi yuko umubiri w'umuntu burya iyo ubonye ikintu cyose kivuye hanze kidasa n'ibyawo, ugerageza uburyo bwose ugisohora, ushuforoma abasoda baza kukigwanya. Ni nka kurya abantu baba bari mu muryango bavuga ati umuntu wese azoza mu muryango iwacu atari iwacu rigeza kumugwanya. Cyo mu kumugwanya si ukumugwanya bisanzwe gusa, ahubwo no kumwica. Rero wa mubiri uforoma abasoda kubera amaraso ya mbere y'umwana aba yarasohoye ubwa mbere akuyemo iyo mbanyi, aca avangana no mubiri wiwe. Umubiri wiwe muri ico gihe uforoma abasoda bazogwanya iyindi hérésis positive zizobuza yisunga umubiri wiwe. Ibyo rero bishobora kumutera ingorane kumva zuko asamye yambaye ya mbere ari mu rugo, gace bituma bandanya kuramo imbanyi nyinshi kumva zuko aba yariteje ingorane hakiri kare.
niyo mpamvu rero kwa muganga kenshi badukonsera umuntu wese akwiye kuja kwibaruka asanzwe afise azirezisi yiwe n'amaraso yiwe, canke se imbere yuko uja kubaka ukaba uzirezisi yawe. Ibyo bipimo byinshi henshi birakorwa kwa muganga, kuko akenshi hari naho usanga bitanazimvye, ugakorerwa ico gipimo ukabimenya, hama ukirinda no gukora ico gikorwa. Mbega umuntu ashobora kwirinda gute mu gihe asaba yaguye muri izo ngorane? Iyo bimushikiye akaba byarashitse akuramo nk'imbanyi bwa mbere, kuko ibibazo kwinshi birashika n'ibyinshi, umuntu ashobora gukora ikintu mu butamenya cyangwa se kubera ingorane zamushikiye. Iyo byagushikiye urashobora kubanza kwipimisha rezisi yawe mbere yuko uja kubakana, ugahura n'umugabo asanzwe afise rezisi positive. Ikindi kintu gishobora gufasha uwo muntu, hasanzwe hariho imiti batera abo bantu mu gihe basanzwe bafise rezisi zidahura. Ariko ibyo biba byiza iyo babimenye hakiri kare, kugira iyo ugiye kwibaruka ku nshuro ya mbere abaganga baca gutera iyo miti uba waguze, bagukingire ca kintu cy'uko umubiri uza guforoma babasoda bazogwanya izindi mbanyi. Ariko iyo wumva warabikoze kare uri muhera wakuyemo imbanyi, biba bugoye kumenya yuko ya miti ibaho canke se bigenda gute ukayigura kugira ushobore kwikingira. Rero iki kigo nashizanye kugira kibafashe, gishobore kubamenyesha ati ese iki gipimo kirakomeye, mukwiye kugikora mukagikoresha imbere yuko mumenya ibi byose, mbere yuko ukiri muto ufite imyaka 18 canke se iki, ukagikoresha kugira ushobore kwikingira wirinde niyo ngorane. Nizera ko byagufashije gutahura kumenya iyo ngorane ishobora kugushikira, kugira umenye yuko kwirinda gukuramo imbanyi ari ikintu ciza cyane, nyuma yuko uba wirinze icaha ukingiye n'amagara yawe yuko utazohura n'izo ngorane. Nizere yuko iki cigwa cyabafashije, ukaba wabonye iki cigwa ari cy'akamaro, ntucikurize kugisangize abagenzi banyu hirya no hino ku isi hatandukanye, kandi ntibibagire gukora subscribe, comment na share, andike muri commentaire nikifuza twaguterera iki twagufasha, nibihe byigwa umufuza yuko tubashikirize. Mwarahezagiwe naho utaha, mwakoze mwese twabanye, naho utaha tuganira ku zindi ngingo. Kuri micro Parfait Nzeyimana.